Mbega wari uzi ko akantu gato cane kari mu gikoni cawe gashobora kuba karimwo ibintu vyinshi bifitiye umubiri wawe akamaro? Ndavuga tungurusumu. Abantu benshi bayikoresha mu guteka kugira ngo imfungurwa zigire akanovera, ariko tungurusumu irarenze kuba ikirungo gusa. Tungurusumu irimwo ivyunyunyu vyagiye vyigwa ku bijanye n'ubuzima bw'umubiri, umutima hamwe n'imitsi y'amaraso. Muri iyi video turaza kurabira hamwe akamaro ka tungurusumu, uko bayikoresha mu mfungurwa hamwe n'ivyo ukwiye kwitondera. Raba iyi video gushika ku mpera yayo, kuko hari akantu kamwe abantu benshi bakora kuri tungurusumu batabizi. Mbega tungurusumu ni iki? Tungurusumu ni igiterwa gikoreshwa cane mu guteka hirya no hino kw'isi. Ifise akamoto n'akanovera yisangije, kandi iyo uyikase canke uyisyeye habonekamwo ivyunyunyu yisangije. Abahinga bavuga ko harimwo icunyunyu bita arisine. Arisine ni kimwe mu bintu vyatumye tungurusumu yitabwaho cane mu bushakashatsi. Nico gituma tungurusumu ishobora kuba igice ciza c'imfungurwa zikwije. Akamaro kamwe kazwi cane ka tungurusumu nuko ishobora gufasha mu gushigikira ubuzima bw'umutima n'imitsi y'amaraso. Ubushakashatsi bumwe bwerekana ko gukoresha tungurusumu bishobora gufasha kugabanya umuvuduko w'amaraso ku bantu bamwe bamwe, cane cane iyo biri kumwe n'imfungurwa nziza zikwije. Ariko ni ngombwa kumenya ko tungurusumu atari umuti usubirira imiti y'umuvuduko w'amaraso. Nimba rero umuntu afata imiti yanditswe na muganga, ntakwiye kuyihagarika ngo ayisubirize tungurusumu. Ikindi naco twomenya nuko tungurusumu irimwo ivyunyunyu hamwe n'ibindi vy'intungamubiri bishobora gushigikira uburyo umubiri wikingira. Ariko ntitwovuga ko tungurusumu yonyene ishobora gukingira umuntu ingwara zose. Mu bisanzwe ubudahangarwa bwiza busaba ibintu vyinshi, nk'akarorero gufungura neza, gusinzira bihagije, kunywa amazi akwiye, gukora imyimenyerezo ngororamubiri
no kwirinda ibintu bishobora konona amagara. Kimwe mu bituma tungurusumu yitabwaho cane ni uko ivyunyunyu biyirimwo cane cane allicin vyagiye vyerekana ubushobozi bwo kurwanya ubwoko bumwe bumwe bwa mikorobe mu bushakashatsi bwo muri laboratoire. Ariko ivyo ntibisobanura ko umuntu akwiye gukoresha tungurusumu nk'umuti w'indwara. Iyo urwaye ni ngombwa kuronka impanuro zo kwa muganga. Ku bantu bafise ikibazo c'umuvuduko w'amaraso, ubushakashatsi bumwe bwerekana ko tungurusumu ishobora kugira uruhara ruto mu kuwugabanya. Ariko ntiwibagire iki, mu bisanzwe tungurusumu si umuti w'umuvuduko w'amaraso. Kugenzura umuvuduko w'amaraso bisaba imfungurwa zikwije, kugabanya umunyu, gukora imyimenyerezo ngororamubiri, gukurikiza impanuro zo kwa muganga, hamwe no gufata imiti igihe vyanditswe. Ikindi naco twomenya nuko tungurusumu irimwo ivyunyunyu ngirakamaro vyitwa antioxidant. Mu bisanzwe umubiri wacu misi yose uhura n'ibintu bishobora kwonona uturemangingo. Tungurusumu rero irimwo ivyunyunyu bifise ibikorwa vya antioxidant bishobora gufasha mu kurinda uturemangingo kukononekara guterwa n'ibintu bimwe bimwe. Nico gituma kuyishira mu mfungurwa zikwije bishobora kuba ari iciyumviro ciza cane. Hari akandi kamaro kadasanzwe ka tungurusumu. Mu bisanzwe tungurusumu ishobora gutuma imfungurwa zigira akanovera keza, bigatuma umuntu atarinda gukoresha umunyu mwinshi canke ibindi birungo vyinshi. Tungurusumu rero ushobora kuyishira mu mboga, mu masupu, mu nyama, mu biharage no mu zindi mfungurwa zitandukanye. Ikindi naco tungurusumu irashobora kuribwa mu buryo butandukanye. Ushobora kuyikoresha mu guteka canke ukayishira mu mfungurwa zimaze gutegurwa. Hari ibintu bimwe bimwe rero ukwiye kwitondera. Naho tungurusumu ari ikiribwa ciza, kuyikoresha cane bishobora gutera ibibazo ku bantu bamwe bamwe. Gufungura tungurusumu nyinshi cane cane ari mbisi bishobora gutera kuribwa mu nda canke kuvyimba mu nda. Kandi ku bantu bafata imiti imwe imwe cane cane imiti ijanye no gutembera kw'amaraso,
birakwiye kubanza kubaza muganga imbere yo gukoresha tungurusumu nyinshi nk'inyongera. Nimba rero wakunze kino kiganiro, fyonda like, subscribe, ufyone n'agakengeri kari hirya, ako kazogufasha kubona notification kuri telefone yawe igihe cyose tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Murakoze cyane, tuzosubira mu kiganiro kizokurikira.